Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwese ariko adukurikirana aherereye, ashobora kuba ari mwiriwe canke ugasanga ni mwaramutse. Rero turabahaye kaze kugira ngo mukurikirane ibiganiro vyacu twama tubashikiriza imisi yose bitandukanye bijanye n'uburimyi. Rero urashobora kugira subscribe canke s'abone kugira ngo tugire umuryango muniniya cane w'abarimyi canke abantu bose bakunda ibintu vy'uburimyi. Uyu munsi rero ngomba ndabashikiriza ikiganiro gitandukanye n'ibindi muhanda ndabashikiriza. Ni ikiganiro mutaramumenyereye, ikiganiro kivuga ukuntu umuntu ashobora gusona canke kubarira isi. Mwamumenyereye babarira impuzu, bakabarira ibirato, bakabarira n'ibindi bintu bitabuka. Ariko hari abantu benshi batazi yuko isi nayo ivungagurika canke itabuka canke ishonoroka. Rero nico kiganiro ngomba ndabashikirize uyu munsi. Nshaka kuvuga ati ndiko ndavuga nshikuza, ariko ngo ndababwire ari ukuri. Kaze rero mu kiganiro cacu kugira ngo mukurikirane kino kiganiro. Murabona ngaha murabona ahantu isi yamanyutse ngaha. Kuvuga ngo itongo ry'uyu munsi rero ari abantu benshi babona ritanguye gucibwamo n'imvura, ugasanga imvura yariciyemwo akantu gato gato ikagenda ipfungwa ugasanga imanga yabaye nini. Rero n'iri tongo ryacu niko vyagiye biragenda. Hageze igihe tusanga ntituri hafi yaryo, dusanga imvura yagiye iratwononera. Ni ukuvuga ngo hatanguye ahantu hato hato mugabo dusanga haramaze kuba hanini kubera imvovo yakorokeyemo. Rero ngo ndabereke inyuzi zishobora kugira gute kubarira isi. Nibaza ko mubona ngaha murabona ngiye twagiye turatera cyo bita imisuna. Imisuna rero ni inyuzi ishobora kubarira isi kandi ikamera neza. Rero nje ndabereka kugira ngo mwana hariya aho nateye uri kuramera, kugira ngo nzogaruka ndabereke ingene iri tongo rizoba rimeze nk'inyuma y'umwaka canke umwaka n'inusu. Murabona nataye gutera imisuna. Reka mbaye ndabereke ingene rimeze muri make. Murabona ngaha ko ari ahantu hagiye haravungagurika. Mwabonye rero ngaha ingene hagiye haravungagurika, ngaha murahabona ingene hameze. Ariko murabona imisuna za nyuzi nababwira zibari isi, nagiye ndatera hariya ingene yagira vungagurika. Murabona hariya, murabona imisuna hariya, murabona imigano y'imisuna hariya. Murabona rero hari ahantu ingene hameze. Aho ingene hameze ubu rero natanguye kugira gute, natanguye kuza ndahabarira canke ndahagira neza. Aho ingene hameze hariya murabona hari ibiti bigiye biyashingagirayo. Nzogaruka ndaberekere ingene nagiye ndabifatanya biriya biti, ndahazitira kandi nongera nshiraho ibiti binaga. Rero natanguriye ngaha hasi kubera hasi niho usanga hagoye cane. Murabona uriya mugano w'umusuna hariya irikiranaga. Rero ngaha hose mubona nzohafatanya. Murabona hariya haruguru hari imyumbati, twagiye turarima ruguru, hari imyumbati niho hameze neza. Muga naha nyene nzoharima ku buryo hashobora gufatana neza. Rero ngo ndababwire yuko imisuna murabona hangene hameze. Urabona aha rero mubona ibiti bishinze hariya. Hari n'ibindi biti binaga ndagiye ndatera ngaha. Rero murabona uwo musuna ngaha. Murabona ngaha ingene uri kuramera ngaha. Murabona n'ibindi biti bifata hasi bishobora gukingira isi kugira ngo ntibandanye imanyagurika. Mwabibonye ngaha, mwabibonye ngaha. Hano umusuna ngaha. Rero ngomba kubereka ingene dushobora gukingira isi kugira ngo ntibandanye imererwa nabi.
rero ngaha nzogaruka harafatanye neza ndabereke ivyo nababwiye ko vyagenze neza kandi ari ukuri. Murabona ngahaye imisuna ngaha, murabona wundi musuna ngaha. Rero ngahaye kugira ngo tuhakingire nuko tuhahera hasi. Murabona ibindi biti bikingira ahantu habomagurika bibayita butoza bivaye n'ahantu muherereye ngaha. Rero icyo ngomba kuvuga ni iki: hari abantu benshi babona isi itanguye kuvungagurika akantu gato ugasanga baharetse uko nyene. No ngaha mumenye ko hari hafatanye n'ahandi ngaha mubona. Muga twe twageze kuhaza hameze ukuye kubera twari twabaye kure yaho, ku buryo tashobora kubona ngene hariko haragenda. Ariko rero ubuye twahegereye kugira ngo dutangure kugira gute, dutangure kuhakora neza. Kandi abereke iyi myumbati mubona ngaha, bone imyumbati mubona ngaha mwageze kuba ndiko ndabereka video ndiko ndatera ibiharage ngaha muri iyi myumbati. Murabona muri iyi myumbati rero naho nyene hari hameze neza, ariko haratevye hamera neza. Rero nungahaye twifuza kuhagira nkungaha mubona iyi myumbati. Ndabereke ngiye kwaje turatera ibibingo. Mubona hariya kwaje turatera ibibingo namaze kubibereka. Murabona twagiye turatera kandi biriko birahafata neza. Tuzohora tubereke ingene vyahafashe neza. Mwabonye hariya, mwabonye aho hose hari habomaguritse mugabo hatanguye gufatana. Mwabonye ya misuna yacu hariya, mwayibonye. Rero twifuza ko aha hepfo ndaberetse hazomera nko ngaha, hamubona ino myumbati. Rero niba utaruzi yuko isi bashobora kuyisona canke bashobora kuyikingira ikamera neza, nibaza ko ubibonye kandi ushobora kuhakora icigwa nawe uravye itongo rya nyene rimeze. Rero ntitwemera ko itongo rigira gute rigenda nkuko rikaritwara. Twama twiteze kugira gute, twama twiteze kurikorera kugira ngo bigende neza. Rero ushobora kuba ufise itongo rimeze uko, nawe urabonye ko vyose bishoboka, ariko uzobona niyashobora gukora iyindi video imisuna imaze kuba neza, imaze gukura, imaze kuhafata ibibingo, imaze kuhafata, niho muzobona ko ivyo nababwiye ari ukuri. Rero inyuzi zisona itongo nizihe? Ni imisuna, imigano y'imisuna hamwe n'ibibingo. Ibibingo murabibona hariya, murabibona hariya, n'ibibingo hamwe n'ubutoza. Rero ivyo bintu babikoresha kw'itongo ryawe, nizere neza ko bizogera neza bikagarukana ishusho nziza. Rero tuzogaruka tubereke ingene ngaha hantu hazoba hameze nk'aha haruguru mubona hariya twaberetse. Rero nkavuze ngo bye bye, tuzosubira mu kindi kiganiro.